Nje kwifuriza abamizirima bose ture mizirima Idi Mubarak. Yes nkuko musanzwe mubibona Idi Mubarak ubu ni umunsi mukuru w'aba Islamu aho basanzwe bamaze iminsi mafungo ariko bakaba bafunguye nkuko mwari musanzwe mumenyere no munsi ntabwo twabazaniye umuririmbyi ahubwo turi kumwe n'umusore ameze neza cyane asanzwe akora ibindi atari muziki ariko ari ibintu bituma amenyekana. Reka tuanze tumuramutse. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Turimo tuvugana nande? Abdi Ndayikeza. Ni Abdi Ndayikeza turi kumwe benshi mu bakunda gukurikirana ibintu by'inkino muramuzi n'umusore umwataka ameze neza cyane asanzwe ari umukinyi wa Kayanza United. Reka twifuje kumenya bike mu buzima bwa Abdi ku bantu batakubuze bashaka kwidondora katubwira kariyere yawe mu mupira uko watanguye na kugeza aho ugeze no munsi. Je kwanza manje kwifuriza abamizirima bose ture mizirima Idi Mubarak. Je nkuko bisanzwe naratanguye gukina nkiri umwana mutonya kwanza natanguriye mu bishashe nta muntu numwe yokina umupira atakinye kwanza bijya byo muri quartier by'ibishashe kwanza by'abana hama ndagenda kuraba bakuru biwanje kuri stade numva naye ndatanguye kubikunda ndagira tama yo kuba noshobora nanje gutangura gukina ibaro nk'abandi nkitangura gukina ibaro yaramvuruze sana kubera ubumenye bijya byo muri quartier me ndagerageza buhoro bigenda biraza chandaronka equipe nkinamwo Academy Top Junior changenda ndamenyera buhoro twari kumwe n'umukocha yitwa Kansese hama ndamenyera buhoro turakina muri kade hama mundi mwaka tuca dukina 3e division ari muri Top Junior ari muri Top Junior nyene bigenda biraza buhoro uwo mwaka kwanza muri Top Junior naratsinze amagori menshi gose bica Kayanza United bica bibatera itama yo kundondera nanje kubera navuga ati sinokwanka n'ubundi ni evolution kuri jewe cyambona yuko nevoriwe cyandabisaba abari bandongoye muri Top Junior baranyemerera ndagerageza kuja muri Kayanza United ikiri muri 2e division chandakinayo umwaka wose kwanza uwo mwaka ndi mu bagerageje gusinda amagori menshi muri 2e division ndi muri Kayanza United equipe cha Imani iradufasha equipe kiraduga muri 1e division n'ubu ndacabarizwa muri Kayanza United nyene n'umwaka ugira kabiri wiwanje muri Kayanza United iduze muri 1e division kugeza ubu Abdi akina nimero zingahe mu kibuga bahagaze yambara nimero zingahe? Tumufoyiriye mu mugongo mba nambaye nimero 14. Bireje kuraba uko umupira uri kurakina muri no minsi intambamye ubona uhura nazo mu kazi ka minsi yose ubona abantu barakwakira baravyakira ubona abantu bakira urukino rw'umupira w'amaguru gute hano mu Kayanza? Ngaha mu Kayanza barakunda umupira cyane kandi ngerageje kuraba ko abantu banyitaho bantu benshi baramanura gose kandi ndabikunda cyane nta numwe arigera zambarira ati ngo wewe ugeze kuri level igize ahubwo bambara ati nkora n'inguvu nongereze level ndiko nizo ndaronka impanuro nyinshi yani baramanura sana abantu kandi ndabikunda cyane. Ubu muri Kayanza United ufite amasezerano angana gute nta indi migwi urakinamwo bishitse hakagira indi migwi kurondera bisaba iki kugira Abdi yunguruza je nko mu indi migwi canke habura iki kugira ave mu Kayanza je handi atembereye yunguru bumenyi? Kuva mu Kayanza nta kibazo gihari ikihari gusa niko menyesha president wanje president Ombudsman kugeza ubu ndi umujuri wa Kayanza United pour Dib kubera bahise bangura muri Top Junior pour Dib ubu rero bishise akagira yindi equipe indondera nomenyesha president nkamubare ati kandi nanje ndabishaka cyane kubera sinshaka nyine umwaka wa gatatu nga anya mu Kayanza
ndabisaba Imana gose inabimfashemo. Muri make urashaka kwivorewa nawe uve ngaha werekeze mu yandi ma equipe kugira wungure ubumenyi cyane gose kubera ngumye nkinye ngaha undi mwaka ugira kane sinobona evolution nanje nobona umengo ndacari hasi me ndashaka yuko noshanja kwanza club kugira ndabe yuko noja kurondera ubundi bumenyi bwo mu yindi migwi. Ugerageje kuraba mu migwi yo ngaha mu Burundi nk'umugubona atunya undondeye sino kuri Rwanda ganyaza noje navyemera nyene nihuta umugwi ubona usanzwe ukuryohera ni nk'ubuho wundi mugufana uretse Kayanza United. Afete ntavuze ngo iki cyangwa ari yango ndaye imigwi cyangwa iki imigwi yose mu Burundi ni myiza. Je uko niyumva muri jewe nta mugwi n'umwe ntokinira ngaha mu Burundi kubera imigwi yose muri Premier Division yose ni imigwi myiza vraiment. Nayo hanze usanzwe uri umufana w'uhe mugwi? Ndakunda Real Madrid sana. Umukinyi wawe wicerekeze? Umukinyi wa mbere nkunda muri Real Madrid ndakunda Marcelo nubwo nari mu defenseur. Ariko tugerageje kuraba igihe watangura gukina Abdi ntabwo uwo divuge Marcelo yari bwagere ku rugerageze kubu woba hari umukinyi warabira ko avuga ati unya aranyispira mu byerekana ko nanje nabona ko ndamwigiye ko nogira aho nshitse. Ni sinari bwatangure kuraba ibintu by'amamaci kuri ekran. Uvuga byakuje muko nyene byanje mwonyene yani nabikunze ntavuga ati ngo ndakunda kuraba amamaci kuri ekran. Ikijanye no gukina nta cyubona bikwicira mu buzima. Ahubwo biramfasha gose kubera sport ni nziza biramfasha nta kintu nakimwe bimbuza ndiga yani nta kintu nakimwe novuga binstressamwo biramfasha gose ahubwo cyane. Ni kihe kintu ubona umaze kuronka uvuga ati kije nagikuye muri football iyo ntaza kuba umukinyi ntabwo nari kukironka? Ikintu ibintu maze kuronka muri ntuze muri football ni vyinshi ndirihira ku ishure ndiyambika yani ibintu byose nabatonyi banje hari genda bafasha na Mary hari genda mufasha muri dukenya nyene mba narose yani nkuramwe ibintu byinshi cyane. Uvuga ishanje matriko turabona umusore vraiment ameze neza mwese murabibona n'umuntu narinda haciye mu Kayanza mbona n'umusore ameze neza bari umunsi mukuru wo gufungura bawita Idi Mbaraka. Mvuga ati ko muranje mbanda mbona reka ngenda muvugishije kugeza ubu ku bantu batarashika kurugero nk'ugezeko abajene abandi ubafashiki canke ubahanura kugira ngo bashobore kugera ku rugero ugezeko canke banarurenze? Ndashimira cyane abakoca nagenda cimbere ikintu cya mbere banyigisha kwanza yari discipline kandi narabikurikiranye narahuye kwanza nawe na kocha Kasese ndahura na kocha Dodi Rukundo Dodo bari mu Rwanda ubu turi kumwe na kocha Mahere kandi ikintu kiguma kimfasha kiza imbere muri byose ni discipline kwanza ata discipline ufise na football ushobora gukina kumviriza ibyo ko cyakubariye uko buri kose ukamumviriza ko kivyakubariye na evolution izatavyuzi ugize discipline muri football. Reka tugushimire Abdi tukwifurize na Idi Mubarak nziza. Nanje ndashimye cyane kuba mwatwiyumviriye ndashimye gose kandi bivuye ku mutima ndangiza nifuriza n'abamizimani bose aho baherereye ku isi yose ndabifuriza Idi Mubarak. Akajambo kamwe ku bakunzi b'umugwa Kayanza United n'abawe muri rusange? Icyo nobwira kwanza abakunzi ba club Kayanza United nuko boshiramo ingufu gose n'Imana yadufashije ubu turafise itere nziza batwubakiye itere nziza. Ikintu nosaba abakunzi ba Kayanza United nuko boyishigikira bakayisupportinga sana mu mwaka uza hamwe izoba ari equipe imeze neza ataki na kimwe bitwaza mu bintu byahora bitugora gose itere yarimo. Hama abafanzi banje nabo ndabasavye za manuro nyene mu bandanya mumpa ndanabifuriza Idi Mbaraka aho muri hose. Sawa reka twizere ko ubutumwa bwamaze gushika ugira ibihe byiza. Urakoze cyane. Sawa.